abantu batwara twari dukwiye kuraba ingene toshira urukundo ku barundi turongoye. Ntivyumvikana rero nyakubahwa mushikiranganje wa mbere yuko abantu baba bahejeje iminyororo yabo canke abambitswe izera n'ubu bakiri mu munyororo. Nimumva ko hari imizigo mu vy'ukuri. Amabohero yuzura kubera hariho ibibazo bikomeye mu gihugu byo kurenga amategeko. Burya kugira ngo ntiyuzure umuti si ukubakurayo gusa, ahubwo gutorera umuti icyo gituma bajayo. Kandi icyo ni igikorwa cya twese, ko hari impamvu bajayo ari benshi. Haracari hagahaze mu Barundi kugira ngo dushobore koko kugira ingendo nziza yo kubaha gukurikiza amategeko. Mwaramutse komaze kurambirwa n'iyisaga iri iruhande ya Ozaranturu ya Guillaume Bunyoni. Donc barambiwe n'amakuru ya Bunyoni. Bunyoni yapfuye, Bunyoni aragwaye, Bunyoni yagurutse, Bunyoni yacitse, Bunyoni yagize ibi n'ibi. Munyihanganire ndubona je birarambiranye, ariko nagomba gato tuve muri sensationalisme, tuve mu bintu vy'ibishobisho, ahubwo twicare neza turabe ikintu twokwiga. Ubushize hari umuntu kumbwira ngo nokora video ku bantu b'abadame n'abana b'abakuru b'i Burundi. Kumbure mwebwe muri Burundi murabizi ko kumbure babirata ko nibindi. Mugabo jewe ndavuga ni sinipfuza kujya imiswi y'ibikona canke imiswi y'inkona base bahari, ku buryo birangora ndababara cyane iyo ngomvye kuvuga ku muntu uwo mwana surtout. Ariko nibaza ko for education purposes, mu kugira ngo twigishanye kumbura turakwa cyo twosamamo, je ne sais pas, haravuga ngo ntitwiga mugabo je nibaza ko turiga uko buca ko bwira canke kumbura kujya vuga ngo utosora imfuku akomeza mu akatsi. Reka dukomeze peut-être kumbure, je ne sais pas, umwe canke babiri bashobora guhinduka. Ntihabuze umuntu ariko aranyumviriza afise se w'umusitanteri w'umuburugumestre abaracyabaho. Donc avuga ati niba Bunyoni amerewe uku na papa ntawuzi je ko azoba ameze, reka nicishe bugufi. Je ne sais pas, reka dupfe kugerageza kumbure umuntu ari ku musega avuga ati narakoze ivyo nayinshoboye. Okay, alors nashaka uno musi mvuge ko umuntu yitwa Umukobwa wa Bunyoni. Ambabare cyane pe, sumanya kuvuga umuntu se ari kumfiro, siwe ndiko nashaka gusa ndamukoreshe comme outil didactique, as it were. Umenga c'est pas éthico, c'est not éthico koresha mu ariko reka turakora icyo twokwiga uti kubera ko ubikoze. Donc naje ngaha kuri X barabita Twitter, mbona uyu muntu ta patriote yanditse ati dukurikije amategeko, according to the law a prisoner cannot cross the country's borders. I think you receive a better answer. No kuvuga ishuye ubundi muntu avuga ati dukurikije amategeko umuntu w'imfungwa ntashobora kurengana imbibe z'igihugu. Yariko yishura ubundi muntu yiyita ngo ni umuhinga yigenga, yandika ko Bunyoni kumbure ngo akeneye kuja kwivuriza hanze. Ndiko ndanyarutse ko si ngomba guhagararako, niko nibaje ko ishasha kwishura. Hanyuma patriot kuko ubibona umuhinga wigenga kenshi na kenshi abari umuntu adashikiye ivyo leta iriko irakora. Patriote aba patriote umuntu ashikiye leta. Hanyuma mu mayishu ya ronse ni menshi cyane, ariko menshi avuga ati ibuzovyibuke nta munsi wagezweko, kuko nico n'ikintu je ngomba mbwira abantu mwiyubare. Muri izo harimo iyi muri ko murabona ngaha yanditswe n'uditwa ngo Ubuntu think tank canke Ubuntu think tank. Avuga ati encore jewe Umukobwa wa Bunyoni sindasoma ibintu vy'iwiwe kwa nagimengera bifuse mugabo kasorano tienne, ariko uyu nawe yavuze ati let's save your post. Reka tubike no wanditse. I remember when Bunyoni's daughter saying, ndibuka Umukobwa wa Bunyoni avuga, I am hurrying to buy headset so that I cannot keep hearing the noise of people claiming the rights of their relatives arrested by my father.
fala aca arakurikiza ati prisoners are not taps and prisoners are not water. Sinzi ico bisigura prisons, I don't know. Ariko nko kuvuga ngo ngiye nihuta kugira ngo ngure headset, ibintu byo kuzibira amatwi kugira ngo ndeke kumva urwamo induru z'abantu bariko baravuga ngo agateka k'abantu bahagaritswe, arrested, bafashwe na papa mon père. Kuma no mwigeme, it's very heavy, isn't it? Aca arakurikiza kandi ati iprizo ntabwo ari amabomba y'amazi kandi abaprisonnier si amazi. Sinzi ico bisigura, sinzi kumbura ico ashaka kuvuga, ntabwo ndi muri politike, je imigani igipolitike niyo abarundi kenshi na kenshi iransiga. Bo jewe ntuzeye insta yaciye nzamo nabuze ikintu mvuga, kandi nkuko nyine navuze kugigiswe birangora, ndavuga nti no, she didn't say that. Atavuga ngo nta sivyo yavuze, muga ndavuga no, come on, that's outrageous, byo bintu biteye ubwoba ko hari umuntu yabivuze. Bo nice ndavuga nti peut-être reka ndabe uwo muntu jahekiye bamuvuga ngo ndavuga kuri Twitter, reka ndabe ivyo yavuze kumbura ko numvise ibi. Bo njanja kuri Twitter ndondera Jenerali Bunyoni. Malheureusement donc sinashoboye kumuronka mu bisanzwe kubera uko ndabibona yaragiye arafuta amatwita yose ari imbere yuko bahagarika se wiwe, yarayafuse. Nkuko ubibona abiboneka ko yatanguye kuja kuri Twitter kuri uyu munsi w'itariki 21 z'ukwa kane 2023. Donc niko bibona ko ari yatangwa, muga ibindi yabivuze avansa imbere yaho ibindi vyose. Bo sinzi ko muri kubiraba urumubona ko ari ivyo ari kuvuga ubu, naho umva no kumbure babafata avuga ati we want nothing, no kuvuga ibindi yarabifuse na matwite yarabifuse. Sinzi ko ushobora gufuta in bark, bo yarabifuse mugabo malheureusement ikintu cyo kuri internet God bonne chance, mugace ngo we want nothing but transparency. Umva soudainement arahindukiwe natokene transparency, birahindutse ko famille yiwe bafashwe. My family has been locked in the house and is under 24/7 surveillance. I bet iyo uyu ariko ndagugarika canke ndayishimiye canke prime canke mustanteri runaka canke gouverneur runaka canke procureur de la République ari muri surveillance, Bunyoni Darlene yakuvuga ati bakamvye ubu Burundi n'ubwacu. Locking minors in the house is not the solution. Ariko akibagira ko dongiye bariko bice abamine arisa bice aja nk'abafata, yavuga ngo reka nje kuzibira amatwi ntihagire umuntu yumva. Ambabarira umwana pe, it's painful mugabo ifuko twiga, come on, ifuko twiga kuko abantu b'ubundi toye tuna atrocité kuva kera, mugabo tukabirengana tukavyihoza ngo be kuri runaka je kazima papa komeye. Ifuko tangwa kutaturiga ndikubwira imbonera kure n'abajene baza batudangira Kongo ni bareke bapfengo bareke bahunge bareke bahereyo abone za Mujeri. Tomorrow it's gonna be you. Mujya ariko abajene mu bitanga umuzi bwe twakuri Burundi twarabubonye, twabonye vyabaye. Abo bantu bumva bariko barafatwa barafungwa n'amafamiye yacu turabazi, kandi bamwe muri abo umunsi bafatwa canke 2 jours avant twako tuganira batuga ati iki gihugu kimeze neza, bajya bagisera ni bagomba kugitemvya. Take it from me dude, okay? Okay, navuze ko atabishobisha. So locking minors in the house is not the solution to the economic chaos plaguing the country. Umva bareme ko hari economic chaos. Umva kuva Bunyoni atarafatwa economy yari imeze neza, mugabo umunsi bamufata uyu mwana yacyabona ko hariho chaos mu gihugu. Traumatizing children is not the way it should be. All of a sudden wewe trauma iramugezeho, mugabo ari abana bandi batraumatijwe, abantu bose bagiye bapfa, bafite amafamiye. No, bajya it's okay, it's fine. It's fine. General Kararuza, so what? Let him go. C'est pas sinzi ko bikomago yarafise abana bakiri bato. We don't care. Sinzi ko c'est pas Adolphe yarafise famille. No, we don't care. Abo baraja. No.
2015 they are not humans. Twebwe vyadushitseko cette fois-ci atanguye kuvuza induru. Today is me, tomorrow is someone else. Iyo ni indirimbo twaratumva tukiri abajene, bon, pana iya jeune kuri umugani umurimvyi yitwa Phil Rutaya ngo niwe muntu wa mbere yapimwe sida muri Uganda umurimvyi c'est pas. Donc avuga ati uno musi ni jewe ejo azoba ari wowe hirya ejo uwundi muntu no kuvuga ati dukorane twese tugireho ico gihe avuga ku vy'amagara peut-être ko umuntu avuga kugira tushiho un état de droit agateka kubahirizwa no kuvuga Bunyoni ashobora yakoze amakosa mugabo ukamenya ko apfunzwe n'agateka agafatwa agacibwa urubanza abana umugore nta kamaro ko kubaboha bwo kubazirikira mu nzu ndamushigikiye umukobwa yavuga uno musi nivyo kuva uyu musi gusa malheureusement ivyo bagomba kubibona uyu mwana ntavyo yaciye guhindura umugabo ndi kukebura abana bose muze muca mu bamaso. Bon, ngure rero umuntu yaciye amwishura yambaye twa ndondeza amangetengete. Eka Burundi amangetengete what's that? Oh, I remember. Donc Bunyoni mu vyo yagirizwa harimwo amangetengete, what a coincidence. Anyway, aca mubwira ati bwana sister Darlene Bunyoni wowe uzi ico ibi vyakoze mu mitima y'abantu. Umva ko yaciye amuzanira abona kubwira nti bitwandika bituvuga birabikwa nawe ubona ko yayanditse quelque temps avant ubona ko yamaze kufata bafata screenshots ntawe uzi igihe yayifatiye malheureusement ntiyashyize ko mugabo kavuze abantu bariko barahunga nibagende. Ubu ni ndari kuvuga uyu mukobwa Bunyoni ariko we na se we bimerewe neza sinzi ko byarese cyangwa ko ari inkuru nziza ko umuntu menga sana inkuru nziza ni inkuru nziza. Anyway umva n'abantu babahizi bari ku butegetsi bariko baragenda abahunga nibagende. C'est le plus fort est prêt à se battre pour la nation resteront. Ibihangange ibinani bitegure kurwanira igihugu basigare abandi bamujeri fuyimigira. Aha kuri iyi si nta mukino ni que le plus fort survive. Muvuga ko ari wa muntu ari kuvuga ngo mudutabarize mugabo yamaze kubona ko le plus fort n'est plus fort. Ngo donc abakomeye nibo bagomba kubaho, les faibles abantu b'intege nke namwe nimwanikire gatatu kabiri nta yacu. What is kwanikira gatatu kabiri? C'est pas mumbwire abazi Kirundi n'aya mantu y'abajenzi. Niba aya masoro ababujije itiro shira ama okutere ushire umuziki à fond hama usinzire bien. Amatora meza kubazotora ejo. Bon, ndaza ko ngaho hari imbere y'amatora 2015 je pense. Anyway. Donc n'uyu ijyambere wabonye bijya yavuze ko agiye kugura amakutere abariko bavuza induru ngo abantu babo bariko barafatwa na sere kayizibira amatwi ntavyumve none bakavuga ati abahunga mwebwe muri faible muje muri mugende twebwe ibihangange tuhagume we will be fine. Aha hari imbere donc yuko se afatwa mugabo se amaze gufatwa yatanguye gutabaza. Bo ushobora gufata kuri itariki waja kuri internet ukavyironderera ronda Darlene Bunyoni biri kuri internet sivyo ndiko ndavuga vyo wanje washobora kuvuga bona amatweet yageragira yazaravuga uko ibintu biriko biragenda. Why hasn't the government announced the arrest of Bunyoni? Is there something to hide? Are we asking for transparency? My family has been house arrested for days. No one is allowed to in and out. I haven't been able to talk to anyone. They are under surveillance. Umuwe wari ufise n'akanya ko kuzuratangaza uko biriko biramera. Hari abandi batarose n'uyu mwanya. Mugabo nako ariko aratangaza buri munsi kuri buri munsi uko ibintu biko ragenda muri uko kwezi kwa kane ise afatwa. Kumbe hazime imyaka 2. Bo mugabo ko nabivuze ntitwaboje sinashobora iswara ngo ndabintu yazaravuga mugabo rano ivyo bibiri kumbure bashoboye gufata ko vyaboneka nk'ibikomeye hanyuma kandi umengo ntawuzi ko yaciye ava kuri Twitter complètement kumbure mu kwa haraheze igihe
Ok, c'est pas les conditions de son incarcération sont plus... Hein? Voilà, vous avez les conditions de son incarcération sont plus qu'inacceptables, étant donné que sa santé s'est détériorée récemment. Ce transfert pourrait être un moyen de le priver davantage d'une procédure judiciaire publique et transparente. Au pire, oui, le pire est arrivé malheureusement. Donc cette fois-ci aratanguye kwiyumvira ko abantu gupfungwa harimo amakondition acceptable et inacceptable muri prison. Abantu benshi mu Burundi ntibazi ko muri prison hariho inacceptable na acceptable, bazi ko agasho n'agasho ko gufata kose umumenja tampi until ari se wiwe agezweho canke ari we nyene agezweho. Okay. Et voilà, gars. Et puis, de quel gouffre parlez-vous? Seriez-vous en train de me faire des menaces? La démocratie et la liberté d'expression ne sont plus grandes comme droit constitutionnel. On va cette fois-ci, comme le Sénat vous dit, hanyuma umuntu yitwa Sindayihora Renova, uwo numu patriote sans doute. S'il te plaît, tu es en train de décevoir l'opinion qui te croyait intelligente et éduquée. Urumva imbere akivuga ko Burundi ari igihugu gitembere cyane, opinion. Yarizi ko ari intelligente et éduquée, ntango uzobona abantu bazanga uri kijuju kubera utavuze ibyo twabwiwe mu mbonerakumwe, mu nama y'imbonerakumwe. Mubaze ko ari éduquée, mbwa cette fois-ci atanguye kuvuga ko hoba transparence na démocratie n'abafashwe neza n'abafunzwe bafatwa neza. Ubu urumva atanguye ko il est en train de décevoir arabahemuki. Les agissements de ce dernier jour ainsi que tes propos envers le chef d'État ne faut que t'enfoncer dans un gouffre dont il sera difficile de s'en retirer. Umva ibintu tanguye kuvuga kuri leta, kuri neva biriko bigushira mu kinogo utazoshobora gusohokamo. Ubu ni Sindayihebura Renova nawe nyene dushobora kuvuga ashobora kuba ari mu gasho, je ne sais pas, ex-elected administrator of commune Mukaza, they were charged with web, social media, former advisor of presidency. Okay, aracahagaze neza. Okay, Renova we komeza umenasa abana bariko bi-exprima ku rupfu rwa se, kw'ifoto rya se. Ni hari abantu bagomba kumenyamo abantu. Ibi bintu bishitse ku muntu wo muri famiye, umuntu w'amaraso dosa, papa wawe, mama wawe, umuntu muvukana, agashavu kagira ngaha. I'm telling you, c'est grave iyo kaduze kandi nawe wari mu bantu bari kuri rujya ruhande ugaswinginga 180 degrees. Ariko nakunda kubwira iyo bishitse kuri famiye ku muntu w'iwanyu, mwambonera kure, you don't know the pain we feel. Mwe navyo mumenya kuko navyo murabona. Yoze ko umuntu muri famiye akashavurira nigarekanegura. Bo rero abantu nk'aba Renova, aba Jenerali Bunyoni akiri Darlene wa kera, iyo abantu bavuze induru dusemerera mukavuga ngo ziba ishavurikira hejuru. Sinzi umuntu avuze ngo ndatukana. Dude, you don't feel me. You don't feel me. Sigutukana gusa, you don't feel me. Ishavu turabwo nayo yavuze ngo mvuga n'agashavu, agashavu turagafise bien sûr. Kobura gute mugabo marezo nko navuze aba bana bamenye ko la démocratie et les libertés d'expression sont garanties par comme droit constitutionnel. Iyo bagezweho uyu Renova azomenya yuko démocratie na liberté d'expression bikenewe mu gihe azobagezweho. Bo jero cyo navuga nuko niturindire ngo tugerweho kugira ngo tumenye ibi bintu. Niturindire umuntu abanza kuja mu gasho kugira ngo amenye ko kubaheza agasho agatekazi na muntu ari muhimu, ari ngombwa. Ahubwo aho uri hose nubwo wowe utabishoboye ureke abantu bavuge ico bashoboye kuvuga, batabaze, abasemerere. Nuko je nagomba kuvuga niki nashaka kuvuga ngo twigire ko pe nta vyinshi novuga kubera bon nkuko navuze uyu ni umwana ariko arakura azobona nabo bimbonera kure babana baravuga ngo turabana muri za nonande muzokura muzobona mugabo tuko turabigisha kugira ngo ntimuzobonere kuri baso ntimuzobone kuri bene wanyu mu vyumve hakiri kare. Être le porte-parole du gouvernement qui a pris en otage les mineurs sur la menace d'une arme n'est plus beau à voir. Urumva soudainement kandi umva tubirenga ko tubizi umva ko uyu mwana yarazi ko kameme hariho ibintu bita droit constitutionnel, liberté d'expression, ivyo bintu turabizi mugabo turindira ngo bidushikiye ko hanyuma bigire. La liste des accusations retenues contre Bunyoni ne donne plus de contexte sur l'affaire. Ubu ntakiri na mon père cette fois-ci yabanye hashtag Bunyoni.
c'est très dommage que General Neva ubu ntakiri son excellence se Barundi uyu mugabo umunsi yashikushike nko ku muhungu w'ifamille akamukambya. You will see how painful this man is, guys. Sorry guys, this is personal, okay? This is super personal. Manipuler la justice pour les fins politiques. C'est très dommage que General Neva manipule la justice pour des fins politiques et personnelles. Peut-être les prochaines élections le rendent nerveux. Ibi kuvuga umukobwa wa Bunyoni yabaye muri système, arabibona, arazi ko système bayimanipira, ko justice bayimanipira, kandi ko nabibwiye bitaragushikako. You don't know, you don't really know. Bo ukabura umuhungu dampeyiza, sindagusuzuguye, abo muvukana bize primaire, you are safe. Abo bantu muragenda mukavuza ingoma bakabaha ibiharage, that's fine. Ariko ukabuzi ko ufise agaposition na gatoyi naho baderetera w'ishure canke umuntu mu famille mu opposition, abo bose bari kandida kuri iyi système ya FDD kuba Burwaya. Pourrait-il se faire réélire après les actes économiques qu'est devenu le Burundi? Est-ce que birashoboka ko musubira mukamutora inyuma ya désastre politique pendant cette présidence stérile? On va quoi présidence stérile? Présidence c'est yakozemo. Est-il nerveux que le parti ne le choisisse pas comme candidat? Nyabenda était le premier choix à la fois passé après tout. Umva ko bagomba gutora Nyabenda imbere yuko Neva atogwa, ntazi uko vyagenze. Ibi turi kubikura mu bantu bari muri système, abantu b'Imana. On penserait que l'argent du contribuable dans une économie aussi perturbée que la nôtre serait utilisé pour faire avancer le pays au lieu d'enjeux politiques ridicules qui visent des fins personnelles et qui ne bénéficient aucun Burundais. Bo umva yaranditse akonaza ko hageze igihe bakamubwira ati ziba wa mwana we canke turakumanika na wewe. Ndabona umenga yarahagaze kwandika, mugana ko yariko yandika yisanzuye, juste kutwe tuko turavuga uwo n'umwana wa premier ministre. Bon je nta kintu nziga mu Burundi, okay, noteze matches premier ministre, ntabwo ntaba general officer muri famille mugabo. Plusieurs policiers militaires vus au lieu de détention de Bunyoni, nous ne savons pas ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe. Personne n'a jamais su ce qui se passe. Tu n'es pas spéciale, ma princesse. I'm sorry. Bunyoni est amené au deuxième étage pour des raisons de confidentialité de sécurité. Personne ne peut y accéder grâce à une barricade à l'entrée faite par la PNB qui il a dirigé. Aucun signe de son avocat. Avocat pour quoi faire? On n'a pas besoin d'avocat au Burundi. Arrivé au parquet, Bunyoni a pu échanger quelques mots avec la famille. Vous êtes heureux, chanceuse, qui était là, mais n'a pas été autorisé à assister à l'audience. Toujours pas clair si son avocat est présent. On s'en fout. Ok, sorry, ntabwo ndi heartless. Je enfin ndababarira aba bana ndababarira en principe. Nibaza ko ntibabazi icyo bariko barakora muri Bibiliya avuga ati ntibazi icyo bakora. Nibaza ko batabazi icyo bakora. Nico gituma navuze nti sinzi ngo ndamushinyagurira ngaha, ndashaka gusa tubikoreshe comme un outil pédagogique. Navuze abana b'abakuru mugabo n'abajene basanzwe, hari abajene usanga bafashwe mu bindi bintu canke imbonera kuri kabahohotera canke akagira aspiration akagomba ati bon nanjye nashaka kuba directeur w'ishure, nanjye nashaka gutangura urutandazwa, nanjye nashaka kuba umukuru imbonera kuri je ne sais pas, nanjye nashaka kumana wanje aja kuri kaminuza, ibintu nk'ivyo. Ugasanga uwundi muri ko murabifa aciye abikuziza agaca gushira no mugasho kugira ngo ntumubere intambamyi. Nico ndashaka kuvuga pe, ndumva atavyinshi novuga. Ndumva atavyinshi novuga. Nibaza yuko mushobora kumwigira ko abajene benshi. Et encore une fois je vais répéter, Bunyoni je nta kintu dupfa personnellement. Je nibaza ko kuntwara Bunyoni nta kintu cankoze ko en principe agiye kuntwara nyinshi zagenda agiye ngira Imana, nta bintu byinshi byagiye birankorako. Iyi ntwaro igezweho ndi yonyine mbona umenga igiye kutumenaza. Sorry, iyo ni personnel. Hari umuntu twavuganye ambwira ati ibuye rigukubise ibuye nini rigukubise, boy ibuye nini rinkubise, il faut que je le dise. Bon ariko ndavuga nta ntuze personnel dufitaniye na Bunyoni. Nanavuze yuko kwanza ndamuzi nk'umuskuti ameze neza personnellement, yamuhungu mwiza ameze neza pe. Bunyoni en tout cas écureuil voyant.
a good guy principalement bo umukobwa ngo nta nuwo nzumva ko je ico gihe Bunyoni yakira umusore umva we avutse je bundi n'igiswi c'inkona kandi nta kintu muvuga ko mfise abana bangana nawe peut-être nabo nyene sinshaka ko ivyo anokora bibagira so nawe sinomushira kwicaha case voilà nivyo nashaka kuvuga retenez ce que vous voulez mugire umunsi mwiza zosubira nshaka ko atanumwe yogirwa nabi nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira